Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira iyi mbonesha kure imisi yose mu makuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndabahaye kaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wo kwitariki ya 19 Kigarama mwaka 2022 turi kuwa mbere. Mwese ndabahaye kaze ntimuze gucikwa aho muherereye hose, abadukurikira bari mu Burundi, bari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Kindi kandi nuko mbakengurukira ko tubandanya kubana. Twabatoreje byinshi rero mu byagiye bivugwa n'abategetsi bagiye batandukanye, amakuru dushikirizwa n'amasoko yacu ari irya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, bitibagiye nandi abavugwa cyane mu bimenyesha amakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi canke bindi byo mu bihugu vy'ibiyaga binini. Amakuru rero haza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye. Iya mbere tuza kubabwira ko ni ivyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca, yemeje ko afise amakenga ku bushobozi bw'abastanteri, ndetse avuga ko abastanteri bananirwa no gutunganya ibya komine maze bakaza barakwepera mu manama gusa. Ivyo yabivugiye mbere y'inama nshinga amateka na nkeguza amateka. Muraza gukurikira rero ivyo yoba yarishuye mu gihe yari abajijwe ivyo bijanye n'abastanteri bama mu manama ntibaronke umwanya wo kwitaho ibibazo vya bene gihugu. So bwa mbere abivuze, Gervais Ndirakobuca yigeze no gushikiriza ko akemanga ibijanye n'indero hamwe n'amadiplome abo bastanteri boba abafise. Byinshi rero mu byo yishuye abashinga amateka kuri ubwo bushobozi buke bw'abastanteri mukaza kubikurikira muri aya makuru. Turaza kubagezaho kandi nandi makuru avugwa cyane mu ntara ya Muyinga muri komine Butihimba kuri zone Butarugera, aho haraye habaye igitero ca grenade ndetse kikaba cahitanye abantu babiri kinakomeretsa n'umwana umwe. Imvo rero yatumye hakorwa ico gitero muri uyu mwanya ntiziramenyekana, ariko hari amakuru yatanzwe n'abantu bo mu kibano. Muraza kumviriza rero ingene abubakanye babiri boba bapfuye n'umwana nawe arakomereka. Vyinshi rero kuri ico gitero ni mu kanya gatoyi ku buryo burambuye. Muraza gukurikira kandi ko muri komine Kayogoro naho ni mu ntara ya Makamba, Mustanteri wa komine Kayogoro mu ntara ya Makamba yarabogojwe, ariko abanyagihugu ntibaronka ivyo basaba muri iyo komine kuva uwo mustanteri akuwe. Byinshi rero muri iyo myidoga bene gihugu navyo mukaza kubikurikira muri aya amakuru. Ico ngusaba imisi yose no gufyonda kuri subscribe canke sabone niba uri ubwa mbere utwumvirije canke utari wafyonda ko, kugira ngo uje ushikirwa n'amakuru yacu uri mu ba mbere, ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho kandi ubisangize abandi. Ndabahaye kaze mwese. Reka dutangure kuri ibi vyavuzwe n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Yasubiye kuvuga ko afise amakenga ku bushobozi bw'abastanteri. Numuge rero yari ari kwishura ibibazo vy'abakenguza amateka n'abashinga amateka. Gervais Ndirakobuca rero umushikiranganje wa mbere leta y'u Burundi afise amakenga ko hari abastanteri bananirwa no gutunganya ivya komine maze bakaza barakwepera mu manama. Ivyo yabivugiye imbere y'inama nshinga amateka na nkegunza amateka ari kuwa gatanu ku itariki ya 16 Kigarama, aho yariko arerekana neza intunganya ibikorwa leta yashize imbere muri uyu mwaka 2022 ushira 2023. Abajijwe ibijanye n'abastanteri bama mu manama ntibaronke umwanya wo kwitaho ibibazo vya bene gihugu, umushikiranganje wa mbere yavuze ko hari n'abastanteri bananirwa gutunganya imigambi ya komine bigatuma bakwepera mu manama ya buri gihe. Kuri ivyo rero mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ico kibazo bariko baracitwara ku buryo abastanteri baja mu manama ababakurira bazi ndetse kandi bamenyeshejwe. Warongoye rero ubushikiranganje bwa mbere avuga hanini ko bananirwa no gutegura imigambi bisunze intunganyo nshasha budget programme. Ubwo banyakubahwa abastanteri bacu barashoboye kwiga neza irya migambi y'amakomine.
niko rero yoba yaravuze mu gihe ariko yishura abashinga amateka. Erega ngo hari ababona batumva birya bya budget programme bagahitamwo kwigira mu manama canke amasemineri, niko Gervais Ndirakobuca yoba yarashikirije. Ariko ngo umushikiranganje wa mbere afise icizere ko mu ndinganizo nshasha igabanya intara, amakomine n'imitumba abasitanteri bazoba ari abantu bashoboye gutunganya neza ikomine, bazi gukemura ibibazo vy'abenegihugu. Emmanuel Sinzohagera n'umukuru w'inama nkenguzamateka we yumvira impuhwe y'abasitanteri, agasaba ubushikiranganje wa mbere kubahumuriza kuko ngo ubu bakora nk'abahahamutse, bakorana ubwoba budasanzwe, ndetse akavuga ko bakorana impungenge imitima itari munda. Ivyo rero nivyo vyoba vyarashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu gihe yari abajijwe n'abashinga mateka hamwe n'abakenguza amateka ku kibazo c'ubushobozi bukeyi bugaragara kuri ba musitanteri babandanye bakwepera mu manama kuko batazi ingene ivyo muri budget programme canke indinganizo nshasha isaba gukora. Tubandanirize rero no mu yandi makuru, aho turaza kugera mu gisata c'umutekano. Muri komine Butihinda habaye igitero ca grenade cahitanye abantu babiri kinakomeretsa umwana umwe, ni mu ntara ya Muyinga uraruko bushira ubuseruko bwo Burundi. Abubakanye babiri barapfuye, umwana nawe arakomereka, imvo yatumye akorwa ico gitero ntiziramenyekana. Abo bantu babiri bishwe ni Selemani Majambere w'imyaka ishika 40 hamwe n'umukenyezi wiwe Esperance niyo nkuru w'imyaka 36. Umwana wabo yarakomeretse cane acajanwa ku bitaro vya Muyinga. Amakuru ava aho nyene avuga ko hari hafi isaha 5 z'ijoro aho abantu bataramenyekana basitura idirisha ry'icumba kiraramwo abo bishwe, baca baturikiriza iyo grenade. Uwo mukenyezi rero akaba n'umuvyeyi yaciye apfa ubwo nyene. Umugabo wiwe hamwe n'umwana barakomeretse cane, baciye bajanwa ku bitaro vya Muyinga kubera yakomeretse bikomeye. Majambere Selemani yaciye arungikwa ku bitaro vya Ngozi muri aruko bw'u Burundi acafa haheze amasaha make. Imvo z'ico gitero ntigiziramenyekana gushika n'ubu. Yagihugu bibaza ko amatati y'amatongo yoba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Abantu batatu rero bakaba bahejeje no gufatwa n'igipolisi caho Ibutihinda ku mvo za amatohoza. Yandi makuru rero avugwa cane muri komine Kayogoro, hari abanyagihugu bavuga ko bataronka ivyo basava muri komine kuva musitanteri akuwe. Ku wa gatanu Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2022 musitanteri wa komine Kayogoro mu ntara ya Makamba mu buranuko bw'u Burundi yarabogojwe. Kuva ico gihe abanyagihugu baragorwa no kuronka impapuro zikenera umukono wa komine. Basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutorera umuti ico kibazo. Habitura komine birabagora kuronka ivyo bakeneye kuva habogojwe musitanteri wa komine. Kuva muri Munyonyo biratugora kuronka impapuro zimwe zisaba umukono wa musitanteri. Muri izo mpapuro harimwo na karanga muntu kandi isanzwe ironderwa cane, bikaba bivugwa n'abanyagihugu bayagire SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Bindi nuko abanyagihugu bo mu Kayogoro bakirindiriye gushika igihe batazi kuko gushira umukono ku mpapuro zihambaye bisaba ko haba musitanteri atari uwimfata kibanza. Inama mparuzwa jambo ya komine ya Kayogoro yo yabogoje Antoine Ndayiragije ntiramenya ico umushikiranganje w'intwaro yo hagati yabivuga ko we ategerezwa kwemeza musitanteri mushasha imbere yuko agenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Tubandanirize ku makuru avugwa imeheba muri Zambia. Hari imyidogo y'abarimyi b'abarundi, abanyekongo hamwe n'abanyarwanda bidoga ko badashobora kwinjira mu makoperative y'uburimyi. Bayiyamiriza kamwana wa mama mwitanga ry'ifumbire ku zindi mpunzi ziri mu kambi y'impunzi yo muri Zambia, bakaba basaba ko nabo bo kwibukwa. Imiryango y'abarundi, abanyarwanda n'abanyekongo bahagiriza abajejwe amakoperative kubankira kuyinjiramwo. Amakoperative yose agizwe n'impunzi z'abanyangora, abanyezambia zitwaragerageje kuyinjiramwo biba ivy'ubusa
ivy'ubusa twaranituye abafundi b'indimo naho nyene biba ivy'ubusa niko bisigurwa n'abarundi. Ivyo biruko mu gihe umwavu w'ikizungu mwiza utangwa biciye mu makoperative ndetse ngafise gusa amakwaca amajana 350 ahwanye n'amadolari y'abanyamerika 20. Mu mwanya wa koperative ahabwa umutekero w'imifuko 6 y'ifumbire, ibiro 30 vy'imbuto z'ibigori hamwe n'ibiro 10 vy'imbuto z'isoya. Mugere inyuma ya koperative umufuko w'ifumbire ugurwa hagati y'amafaranga amajana 8 n'igihumbi c'amakwaca ya Zambia n'amadolari ari hagati ya 46 shika kuri 50 niko impunzi zivuga. Hindi impunzi sigura ko ku murima w'imetero 50 kuri 50 shobora no gukoreshwa imifuko 2 y'ifumbire ku mafaranga 2000 vy'amakwaca muri Zambia n'amadolari ya Amerika 116. Ikindi kandi nuko ifumbire ishigwa mu mirima incuro 2 kwirima kugira ngo haboneke umwimbo mwiza. Ivyo impunzi ikaba itabishobora. Muzo z'abarundi rero abanyekongo n'abanyarwanda bakaba basaba ico gihugu ca Zambia na RCR kubatabara bagatora umuti w'ico kibazo. Gira ati ni ingorane ikomeye ishiraho ikinogo kinini no gutumvikana kwisubiriza hagati y'imiryango y'impunzi, ariko bategerezwa gufatwa kumwe. Ivyo bica bituma bigorana kunywana, niko rero bivuga n'umwe mu mboneza zo mu kibanzo mw'ikambi y'amaheba muri Zambia. RCR ntigitanga ibifungurwa kiretse kubatishoboye, abandi bahanurwa kwibako babicishije mu burimyi n'urudandazwe. Kambi ya Meheba iri mu ishamba ryo mu buraruko bushira uburengero bwa Zambia hayindari ibihumbi birenga 27 harimwo n'abarundi barenga ibihumbi 2. Umwanya bacu ndabakengurukiye cyane kubw'uyu mwanya mukurikiye aya makuru. Ntimuze gucikwa nandi turaza gushikiriza ngaha kuri imbonesha kure. Imana ibahezagire.